urakoze Reynold, ndakuramukije Ego kandi karibu gose cyane. merci. Muranyumva? Turakumva neza. Ndanezerewe cyane n'ikiganiro. Nukuri jewe ndakurikira ama space menshi mugabo ngeze kuri space ya Butari Reynold yo sindakuzi mugabo uyu munsi ho washizemwo n'ubundi muntu nkunda gukurikira yitwa Chimamanda. Ndababwije ukuri, amahoro mu Burundi azozanwa n'ivyumviro vyanyu, kandi ndabateye intege mubandanye muri iyo nzira, kuko ibintu bivugwa abantu je sinzi ko abantu twaciye mu ishuri, sinzi ko ivyo twagiye kwiga ntavyo tuzi. Abazungu baratwigishije ibugugu ngo twagiye mu ishuri kwiga amashuri mugabo twagiye kwiga amacakubiri. Hanyuma jewe numva ari espoir kuri jewe CNDD-FDD n'ukuri kuri jewe numva ari umuvumo Uburundi bwaronse, mugabo ngira ngo ni ikintu cyaduhaye natwe dukanure tubone ukuri kuko CNDD-FDD je nayihunze kuva muri 2005 numvise itsinze Recomino, naciye ndesida kuva mu Burundi. Kubera iki? Kubera ukuntu yigenjeje mu ishamba, itegera abantu kwibarabara. Wowe uja mu ishamba ugiye kurwanira kubanya akarenganyo kabaye mu ntwaro za kera, hanyuma ukaja uja kugira akarenganyo karengeje n'akari kahari. Urumva rero jewe niyumvira yuko n'ukuri CNDD-FDD yarateye ikibazo. Hama 2015 biba akamaramaza, yavuze ati utarimwa nka twebwe nahore. None tubimbwa twese, tuzobimbwa. Urumva ubu Jason ndayikonsidera nk'umuntu ari musi y'imbwa, mugabo bavuga ati wewe nyubaha, utanyubashe naho urakabona. Erega aho tugeze ahantu habi cyane. Ibintu by'ubwoko ni ibintu by'ubujuju bitagira aho bitugeza. Mugabo rero iyi ntwaro vraiment imaze imyaka 20 cyane yimvira no abarundi twabaye gute, turi abaki. Jere yo ntangaruka rero nkaja ngaruka ntuze izi concentration mugira kunuze ku rubuga n'ukuri. Reka tubibanaye ntihagire ntabyubuko birimwo, nube gito tubuze leadership naho yawe urumutwa akadutwara neza 99% bomwubaha, mugabo leadership ni ikintu gikomeye cyane. Leadership ni ikintu kitagira ntuzekane n'umuntu agira abantu akabahuza. Mugabo twebwe turacana mu bya vyumviro ngo ujya ngo ninde ngo ibiki, naco bizodushikanako. Reka turondere twige tukoresha ubwenge Imana yaduhaye, tuzorondere umulideri aduhuza, ari umuhutu, ari umuganwa, ari umuhututsi, ari umutwa, nta kibazo. Turengane ibintu by'abantuze by'ama considération ethnique qui n'ont pas de valeur. Mu bihugu tubayemwo abazungu ivyo nta nivyo biyumvira, baraba ivyumviro by'umuntu. Mugabo nitwaguma muri ubwo bujiji, umugani wa Chimamanda, tuzopfa nk'imbwa. Tugira amahoro. Merci kutwibutsa yuko abantu batazanye ubuntu, ahubwo n'imbwa turazibeshera, ntituzibona zitemana. Egoho, hama nk'uko bivuze byari ikintu nabonye nkitangura ama space. Hari abantu bashatse kuzana utuntu tw'udutiku two kujyanajyana,
ariko novuga ngo tubareke mu byabo bashobora kuba bari kuri mission bibandanirize bagira utwo tuntu two kujyanajyana kuko hariho nk'umuntu ariko arandika ati mbega ko Sinduhije yahaririye ko iyo mipanga itatanzwe none jewe sindi muri MSD Sinduhije sindamuserukira kandi n'umugabo ashobora kwivugira wenyene igituma yabihaririye byo ndababwiye na message naronse y'abantu nizeye kandi nzi neza cyane gose n'abantu tuyaga n'umuntu ushobora kuburi kuramubaza ati bite muhira madamu abana ukaza wumva muri conversation ati by the way tugira duheze conversation akaca nyandikira ivyo oya donc il faut pas kuza hari abantu baba bashaka gupolitiza ibintu bêtement nabashiriye ko ngaha hejuru uyu yitwa bizohinduka bizobavako namba barire vraiment ni waba ufise amabife na Sinduhije ejo arafise space je pense canke ikiganiro kuri Zoom muzabimubaze twebwe vraiment ibyo tubabwiye nukuri kuraho kandi nipfuza ahubwo ko bitoba ari ibyo turiko turavuga ndavyipfuza cyane ariko malheureusement nta bantu 18 bashobora kukwandikira barihenze hama bandi ukazosanga bariko babibwira kagenda hama Chimamanda akaca twereka ama screenshot hama Teddy Mazina akatubwira ama info yaronse nk'umujournaliste come on les gars il y a trop de signes zerekana aho ibintu biriko biraja namwe murabona ukuntu imbonera kuri zikomporta basa nk'abantu bari ahantu muri puraye bari prêt gufata inkoko yose irenganye bagakerera donc faites attention monsieur Oscar karibu ijambo nigwanya murakoze kumpa ijambo nibaza ko munyumva turabumva neza nahora ndabakurikirana mugasi nari bwashobore kugira ico nshikirije kuri urubuga rwawe utegura ngize iminsi numviriza ama space y'abarundi abakongomani abanyarwanda ikiboneka nuko ikigaragara ikibazo c'ubwoko cyasubiye kuba ikibazo gikomeye mu karere uravye ingene umututsi wese mu karere bamwasumira yuko ari umunyarwanda ni ibintu biteye ubwoba jewe rero ikintu mbona cihutirwa nico kibazo no kugishira kuri agenda tukaraba ingene ico kibazo covugwa ku buryo ibintu by'ubwoko kuko umututsi w'umurundi umututsi w'umunyarwanda umututsi w'umukongomani bose babashira muri meme pake ico ni kimwe kucerekeye icubwoko kucerekeye ici wacu mu Burundi je kuva muri 2010 ndimwe nkurikirana politike y'igihugu wanashaka ndi no muri opposition gushika ama coalition yagiye araba 2015 gushika uno musi hari abantu bavuga ngo amatora ya 2025 ntashobora kutubana murabona ko yabaye ibi muriko muravuga ngo ingene biriko ropire iyo turiko turaja nta utabibona mugabo tukaraba ivyo muri nk'ubu hari umuntu numvise kuvuga ngo Rede Tabara ngo nimbonera kure abavuga Alexis Nduhije bakavuga ko yagize genocide na se yagize genocide sindumuvugizi wa Alexis Nduhije sindumuvugizi no wa Rede Tabara mugabo nk'umuntu nabaye muri opposition ingene amanama ama manifestation twagiye turagira ngahi Buraya nzi abana bavuye mu Burundi bava mu ama manifestation bagenda muri izo za Rede Tabara bamwe bapfuye abandi bakiri kuri tere mukaca mubita imbonera kure ukacuraba n'umuridere yari yaragiye imbere muri opposition atigeze ahinduka mu mwita umugenocidere nk'abandi nagira mbaze cambere Teddy ndamubona agira ama reportage muri Congo aja kuraba M23 Teddy ndazi n'umuntu akurikirana cyane ivy'igihugu c'u Burundi Teddy aremezanya nabo bantu bavuga ko Rede Tabara nabo ari imbonera kure ikibazo dufise mes chers amis si uwo mu interview heje yavuze ngo icungu bwoko je sindaki mu Burundi ndufise ikibazo c'ubwoko mu Burundi dufise ikibazo cyane c'intara baravuga ati uyu muntu atavaha ninde uyu muntu ise ninde yakoze iki turafise ikibazo cyane ku buryo CNDD-FDD ntivyase ko tuyikuraho ngo nukubera ikomeye CNDD
abarundi barataye confiance nta muntu na je narataye confiance wari wese yataye confiance uri kurumviriza no kuza kuvuga je namanumva n'intera hamwe zo mu Rwanda ngere zivuga ko zizokura ubutegetsi bwa FPR ejo namwe niko natwe niko tuzoguba tumeze kujya kwine hamwe ngo twe nuko ico dutandukaniye ko nta genocide twakoze nkabo tuzoguma tuvuga turira ngo neva ngo aragiye ngo abantu ngo batanze ibintu by'ama information ni byiza kuyatanga none muri ko mukora iki turiko dukora iki nukuvuga yuko nukuvuga gusa mwarose gushimira rero Moscow yazanye akakantu aho tuzoza turidogera nta n'ikindi na kimwe tuzohindura gusa turabeshanya tukabesha abantu hari abantu bacu bari mu Burundi beshi none wewe uri mu revolutionnaire wewe iyo ntandi mu revolutionnaire nari kuba narahunze kubera iki uri mu revolutionnaire ntusubire kuvuga gutyo rero none mwe muko muvuga iki muvuga abantu mureke yesime aheze kuvuga muri ko muvuga ngo rede tabara nimbonera kure urashaka kumva nk'umuntu avuga ngo rede tabara nimbonera kure mukamureka akabandanya avuga ni mwama mubivuga ngaho muri rede tabara abantu bagiye bihevye batemajugura baba engineer bari ubu bari bamaze imyaka 10 wagiye afise 20 afise 35 wagiye afise 30 afise 40 basaje ntibararongora ukaje muza kuvuga ngo nimbonera kure mwebwe nimwe mutuma urugamba rudinda Oscar nshuti twebwe jewe personnellement sinigera ntuka umurundi wese yafashe ibigwanisho ico kintu uzokimenye na mbega yitwa gute wa musenera ari muri Kongo nanza bampema je sinshobora kumukritika umuntu wese agwanya dede sindigera ndamukritika kandi bijya bintu vyo kugwanya bagwanya dede ahubwo je ntavyo ndimwo muraraba neza abagwanya dede ko batari muri mission yo kuzazanira abantu jewe sindimwo mu bantu bagwanya dede dayere na mvuga nti rede tabara na barundi yego barakoze amakosa baragize ibijya by'abanyamurenge twamatwumva ariko nahabo kubihegra n'abanyamurenge dayere mu makuru numvise ntanashaka no gushira kure birashoboka ko boba barabiyaze nabo gusa nuko ibibera kuri Tera n'ibibera kuri Twitter biri très différent biri très différent donc mugabo jewe ukazonyumva ndiko ndagwanya umurundi d'abord wari we wese en général atari umudede asha uzobunyihenze donc kuza ngaha kumbwira ngo nama ndi mu kiyago cyo kugwanya bene bacu uri kurandengera karimbi par contre ikintu je ntashobora gukora bijya nk'ubu hari umuntu yabajije question ati kweri iki Sinduhije yahaririye imipanga ivyo muba mundengeye karimbi Sinduhije je naramutumiye muri space turi kumwe na Blaze iyo question nari mubajije yatanze explication ziwe zijanye nawe niwe ni opinion yiwe kweri ko abarundi mudashobora ku iyo uwundi muntu niwe si jewe si Teddy si Mbonimpa Pierre Claver n'uwundi muntu niwe yabivuze twe je sinshafata responsabilité y'ivyo yavuze ivyo ndababwiye jewe ivyo nzi Teddy ababwira ivyazi kagenda ababwira ivyazi nawe tubwira ivyuzi nk'abarundi turayaga hama ivyo navyo by'abantu bazanye iyo trend yo kujyana yo kugwanya opposition kugira berekane ngo ntaho tuzoshika bobo batarimwo oya iyo chantage ntizoshoboka kuko na dede ivuga iti tuzobicira abanyu nimwashaka kwidefanda nimwazana revolution tuzobicira abanyu bajya abandi nabo bati tuzobicira akazi mutadushizemo nta numwe muri abo bose azogira icashitseko ico combaye ndakikubwira donc ibandanirize Oscar uvuga tubandanye ngira nje gituma kagenda ariko akubwira ati nimba uri mu revolutionnaire reka nawe kugwanya abandi oya hari ikintu nongeye kuri ivyo reka no kwishura ku bibazo ego reka duhe ijambo kagenda hama Teddy ace yishura just one second nagira manze meze hama okay kagenda reka tumureke Oscar reka meme nk'umushitsi ashikiriza iciyumviro hama de toute façon isi ntahigirije twese turaha muraza kuronka umwanya wo kwishura murakoze kuko nagerageza kubumviriza nkavuga gake ico nagira ndangirize ko nuko je mbona kuvuga ni vyiza ariko simbona y'ibikorwa vyageze ndavye mobilisation yari muri 2015 2018 nibaza ko ata muntu ubu aho tugeze yo bacitabira abantu bavuze ngo bagiye kugwanya ubwo butegetsi niyo mwokoroganiza manifestation ntawoza kubera abantu bose tusanga tubeshanya ivyo wambaje ngo ndi mu revolutionnaire jewe nibaza yuko
nari umurevolutionnaire kera mu ubu ndabirabira kure Voilà rero reka kuvuga ngo umurevolutionnaire rero kandi utariwe sino umurevolutionnaire mureka amatake personnel yakubwiye yuko yamubaye ubu uya yabaye desi none hari problem icyo nashaka kuvuga kuri ivyo rero nuko iyo umuntu atanguye kuvuga ngo ibintu ngo turiko turakora ngo tumaze ngo imyaka ngo turiko turabikora ngo none ngo ubona ngo turiko dushika hehe utangura kudekuraja abantu bo basanzwe babibirimwo basanzwe babibandanya je trouve que atakina kimwe de positif buri kurazana peut-être ushaka kumenya ama information y'ibintu bigeze canke y'ibiriko birakogwa urashaka kubibaza ukavuga uti mbe aba revolutionnaire bubu ivyo muriko murakora muko mukora iki mgakuza uba négativiste gutyo onye ivyo je trouve que ce n'est pas du tout quelque chose à dire merci. OK, merci pour ton intervention. Teddy Madina, karibu. Ah ouais, oui, voilà. Nagomba kugira bon, hari kibazo bambaje directement. Je vais y venir. Nagomba kuvuga kuri Kabyenda yavuze 9000 prisonniers nta bariyo. Nta 9000 prisonniers bariho, nta 9000 prisonniers niho batunga ngo bagaburire. Hariyo imbohe, hariyo mateko z'abarundi. Kandi mateko z'abarundi ntizagiye muri training canke ngo zinjire muri M23. Ni imbohe basaba bari reconnu par la Croix-Rouge, basaba d'ailleurs kudataha, bamwe basaba ko bajana handi bakarongera ubuhungiro ko bazi ko boshikira mu gasho. Donc nta bihumbi 9 biriho, bihumbi 9 kugaburira ibihumbi 9 ufuma ugaburira ingabo zawe kugaburira mateko. No, nagomba kugira precision. Muga imbohe ziriho abo bafata, muga baranabavuza, barabagaburira, baroga, kandi bagira naho batorokera. Uko ntaho wotorokuja ubuhoho biragendeka kubera muri za Masisi n'ahandi urashobora kurengana uri mu bwoko bw'abatutsi mugabo hakaba à l'époque bakibafata muri ya bataille ya mbere ya Gicanga d'ailleurs ya Gicanga aho bakubikiga ubwa mbere hamwe hapfa wa mu officier twagateretse n'abandi igihe ba mercenaires bakubitwa kiya gihe n'ugutorokora umututsi waratoroka ugaca wicwa n'abazarendo donc ntaho bagira baje so imbohe ziriho mugabo s'ubwoko bumwe n'abahutu n'abatutsi kujya babarungika hagera bakavuga bati twe tugomba kuja kwibohora peut-être ko bazoja kwibohora hagera bakavuga bati dushiremo bashi tuje kugwara tubafashe urugamba nabyo birashoboka mugabo ivyo nta biriho ya pas 9000 na chiffre ari complètement farfelu militairement logistiquement ntibishoboka bon tugaruke ku kibazo bambarira ati leta bara nibonera kure je nibaza ko sinza hano narungurutse mbona umengo hari abantu bo muri MSD kandi MSD plus ou moins murabizi ko plus ou moins proche bazogira space yabo ico kibazo murakibabaza problématique la complexité de l'information autour ya leta bara utarimwo itera ibibazo jewe ico nanse nuko hari abantu bamwe Renoze ariko aravuga ugira uravuga ikintu bakakubaza ngo leta baruyumvira kwiki je ntaco ndayumvira ko sindimwo ibindaba kandi gifaransa ciza cyane je n'en ai rien à cirer pour le moment en tout cas niba bamwe ndabazi turamaze kudebata turamaze kudiscuta mugabo sindimwo ntibindaba sinobagaye nimbarira kure kubera no muri iyo bari muri za Itombwe ubu n'ahandi problématique hari ni polémique iri autour je namaze kugira ma space y'explique l'étymologie bagishikayo za 2010 reportage ya mbere narabivuze ubwa mbere ya France 24 yakozwe na Pauline Simboni na Julien Sauvage ni jewe nabapangiye ingene bajabuka nije nagiye kubatora ku mupaka na ntuzeya umuntu yitwa Boulanger yakora muri documentation yase kumfunga kubera babimenye mu nyuma niyo yarimwo d'ailleurs interview ya General Niyombare akiri chef d'état-major donc historique ndayizi plus mu mugabo sindimwo simetri ivyabo nivya vyaravuruganye bigaparangana cyane bikaja mu ntuze izo polemique nazo nkeneye dufite ibibazo byinshi birengeye les petites personnes les petites personnalités abakora manipulation de l'information abataka babagira ico bita character killing abantu bataka Pacifique ninahazwa abantu bataka Muhozino abantu bataka Bambonima bataka Bamagi abantu bagerageje uko bashoboye bobo ndabisubiramwo ari mbura kimaza atacu bigeze bakora abo ni aduyi ndabashira muri kategori imwe nimbonera kure ndabashira muri kategori imwe nabo bantu abo bantu bataka abantu bose bagerageje naho bitakunze nkuko yaravuze
Shinga nahe yabaje ikibazo ati jewe ntaco ncizeye n'uwahamagara abantu ntiboja mw'ibarabara kubera abantu baratikiye, abantu barishwe, abantu barakerewe. Umuntu asubiye inyuma akaraba amaraporo yagiye araba, amankete yagiye araba, ingene naka bamufashe, ingene bamucumisa imbugita, abantu babaye torture, abagore babaye viole, abana bishwe, abantu atarengero ririho. Ari amareportage twagize na BBC, y'amareportage yo mu Kinindo y'amaraso, nanayikoreye ko hamwe twagira amatemwanyaje y'abicanyi twaronse n'abantu bari muri za Zambie, za Tanzania, bari muri irya nzu bakerera abantu. Ntagira uko angana, birumvikana ko abantu badashobora gusubira kwitabira manifestation. So ntikibuza yuko tubwira abantu tuti aho bigeze, kubera iyi ntambara abarundi bagiye kwisukamwo yo kuja kwirukana abatutsi bo muri Congo, ngo barungike mu Rwanda. Hangarutse kuri ya question ya mbere yo kuvuga ati assimilation de tous les Tutsis à des Rwandais. Kubona abarundi bagiye kuyisukamwo bagasubira bagacika FDLR kujya bavukana, kujya bavukiye hamwe, igihe Kabila pera agafinansa FDLR. Donc Alir 1, Alir 2, yari deux branches za FDLR, ya Nord Kivu na Sud Kivu, bakabishira hamwe bagaca bafata CNDD ikavamwo. Au départ yari ya Nyangoma, isubire kuba yenda ikengurukiye. Igihe bakorana ikengurukiye bagaca baforma iyo CNDD shasha ariyo yaje muri 2005, bakayigihugu. Kubona basubiye gufata iyo CNDD ivukana na FDLR ikaja kuyisanga iyo yayisize, kugira ije kubafasha kwibinka, kuryinka, kwirukana abatutsi ngo no bose n'abanyarwanda, c'est l'idéologie du génocide. Donc nagomba kuvuga ati vya leta murabibaza bene yo, n'ububonera kure canke batarizo aribo murabibaza bene bo. Jewe sindimwo, kandi je ne suis pas responsable ni de leurs actes, ni de leur identité, ni de leur information. Hama ibindi, ikibazo kiriho nuko abantu babwiza gushira ubwoba, nubwo naho buriho nta ushira ubwo adafise, bamenye yuko kameme hari ikibazo kinini ubu cyasubiye kuvuka kubera intambara yo muri Congo yegereye umupaka. Murakoze. Pardon, nagira nuguruye mikro. Merci beaucoup Teddy ku majambo ushikirije. Nagira twakire Mbonimpa Pierre Claver, mu muzi mwese kuntu yagwaniye agateka kazina muntu k'abarundi. Ni intwari mu Burundi dufise, ni intore dufise, n'umuntu w'inararibonye dushobora kuba tworonka muri space kandi akatuyagira. Kuri jewe kumuronka niteka cane gose muri space. Pierre Claver Mbonimpa, karibu cane gose. Muranyumva? Yego turabumva. Yego murakoze, mugabo saniteze yuko nza gufata ijambo, ariko nyuma yuko nakurikiranye ibiganiro byose, jewe nabonye nkibona espèce abantu barimwo, nabonye Teddy Mazina, hanyuma hari haciye n'igihe tutabonana, hanyuma cangira nti reka nje kumva iyo space kitumbereye. Bon, Teddy Mazina n'umuntu tuzinanye kubera akazi kiwe, kandi hariho byinshi tutovugira ngaha. Tuzinanyimwo kuva mu kazi yakora nako nakora. Burya abanyamakuru, abo bajejwe iby'amasanamu, abari mu gatakazi na muntu, usanga ari abantu bahuriza ku bintu bimwe. Rero icyo kiganiro cyanyu nagikurikiranye, ni kirekire, harimo ibintu byinshi, ariko rero je mu ncamake numvirije mwese muriko muravuga iby'ingwano, ibya CNDD FDD. Jewe CNDD FDD ndayizi neza cane kuva Mutama Mbonimpa, nibaza ko mikro yanyu ihejeje kwikupa gatoyi. iruguruye. Okay, mwari muvuze muti ndayizi cane CNDD FDD, hama ijwi rica riragenda. CNDD narindi CNDD, kuko nukuri igihe bashiraho CNDD jewe niho
bose bakibishyiraho ba Nyangoma ibyari bihejeje kuba byose nabibona hanyuma kandi n'ukuri intumbero bategezwa kujana najo nari ndayishigikiye ikintu kiza kiza gusova abantu ukiza abantu ndagishigikiye kandi aho ntiduhendane ifo ko twama tuvugisha n'ukuri ivyo bavuga vy'abahutu n'abatutsi iyo hataza kuba abatutsi iyo hataza kuba abasoda b'abatutsi CNDD ntaho yari gushika kuko abasoda benshi b'abatutsi murazi isoda cyagizwe n'abatutsi benshi bari bashigikiye n'ukuri bari bashigikiye CNDD womenya yuko n'ukuri yuko n'ibigwanisho byinshi bakoresheje batwaye babihabwa n'abasoda mugabo hari mu nzira hari mu nzira yuko ibihejeje kuba ibyabaye kijya gihe bajya bati natwebwe twashegeshwe burya byose radi nuko n'abasoda ijwi rirasubiye kugenda mwariko muvuga muti burya abasoda bari mwanyumva ego nariko ndavuga nti burya abasoda nabo nyene ari abantu bari barashavuye bari bakeneye impinduka nkaho hariho umuperezida hari kuri Buyoya hariho benshi bari barashavuye bari baratuntuye hanyuma bamaze kuja mw'ishamba Nyangoma mwazi ko yagiye kugira CNDD mwazi ko ari kumwe na Christian Sendegera n'abandi muri icyo gihe iyo hataza kuba abasoda ntaho bari gushika kuko n'ibigwanisho benshi bagiye gukoresha babikubiye mu gisoda kandi babihagwa n'abasoda mugabe intumbero ya CNDD muri kijya gihe twari tuzi yuko bagiye guhindura ibintu kugira ibintu bibi biko biraba biza guhinduka ariko rero na jewe naho nari ndayishigikiye mu nyuma naguye mu gahundwe ayo wavuze ati jewe mbonye ibintu bariko bakora bica abantu ku mabarabara bica abapadiri bica abande nukuri naje naciye inkokora zicika ni ibyo sibyo twari twabatumye ibyo siyo ntumbero bari mufise jewe mbe mu nyuma kandi ibyo ntangaza kuko murabona na ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD Mutama mikro yasubiye kugenda mwari muvuze muti ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD nabivuze ni ba Nyangoma bagiye gutanguza CNDD mu nyuma bariho bandayikengurukiye kandi y'amacuti ya ba Nyangoma nibo bagiye bonyene kujyana baracanamwo mugabo rero mu nyuma murabona baciye bagenda hariho ba Nkurunziza abo bandayishimiye bajya abandi biga muri za universite murabona nibo baciye baza bagarukanye mugabo abambere bafise ivyiyumviro intumbero bari bagiye ko ntibagarutse barajyanye baricana bonyene baricanye hagati yabo rero kajya gatima ku kwica kavuye hariya nyene intumbero bakora hariya niyo bagarukanye bashitse mu Burundi jewe n'ukuri ntabegereye murazi nabishira hamwe nakwa mugatakazi na muntu hanyuma benshi twavugana nkabahanura ahano kubwa yuko nujya ndabira ujya ari president wa assemblée imbere yuko abantu mukuru yari yaje nyene gutyo naje kumuraba muhiriwe turavugana ndamuhana ndamubwira nti je intumbero mbona mujya nibi ndamubwira nti abantu mwarondera ntimuze kwihora abantu muze yuko bagiye muri bya bwicanyi bakagandaga umukuru w'igihugu ni ngabajya bari hajya ikiza mwogira genda Mutama muriko muranwa amazi mwari mugeze kuri iciza mwogira genda
miko yabacikanye. yuguye Okay. Mwari mugeze ngo ahantu mwabahanuye mubabwira muti iciza mwogira genda. nabwe ntikiza mwogira nuko mwora bajya abantu gusa bakoze bijya byaha mukabafata mukabacira imanza ariko rero mu nyuma siko byagenze nkunziza twabonanye ubwiwe inshuro nyinshi kandi twari tuzinanye kandi turazinanye turabana ndamuhanura aranyera ko bimwe byumvirije ariko mu nyuma rero nitwahuza ntihajya rero hatabe kubwicanyi jewe nagize nti ibi bintu sinuvyihanganira ndabivuga hajya muvuga vyakiyumva hajya muvuga yuko mwimbona kure ibintu bari kwakora uno munsi mwebwe ntimwamubibonye ubu jewe nari nabibonye kuva kera narabivuze ndavuga bimwe vyakiri bahondese none bijya vyakiri bahondese na Nations Unies hagenda aribwo bakamfunga Nations Unies yari yatinye kubivuga kuko ntavyo yarizi mugabe yize amatohoza yasanze arivyo baca babwira ati nibakure none nibatashe izuba riva hagiyeho ntaza kuvuga bijya vyakiri bahondese iyi muri ko bavuga by'ihonyabwoko ihonyabwoko riba ryabaye kuva kera kuko je nkunziza ubwiyo twarivuganiye turi babiri turi mu biro turi babiri Ego Mutama mwariko muvuga muti turi babiri turi mu biro mikro yarigiye kandi muranyumva ubu turabumva mwariko muvuga muti turi babiri turi mu biro twiteye turi babiri twenyene turavugana ikintu kirenga isaha yose ndamuhanura ingene bigenza amera nk'ubyumvise ariko mu nyuma ibyo twavuganye inyishu yampaye jewe ntizanyuze niyo ituma nagize nti ko tumvikanye rero iki nade sinshobora gukemera sinshobora kwemera ko ibintu bitikira jewe ndabibona jewe ndi umukirisu kuko nanjye nzoba nagiyemwo nibijyayo buna by'imbonakure bajya bagiye muri kirabondese kujya ijya formation burya bari bagamize umugambi ukomeye wo kwica arivyo rero bimubona n'ubu byabandanije gushika uno munsi none sinari nabivuze sivyo biriko birabandanya rero nimutangare zijya n'inyigisho bahuse kuva kera n'ubu nizo bakigisha kandi rero bo barazi ubwenge urabona abantu bose babibona babikurikirana bose niyo baciye batangurira ko icyo ndabakundira abarundi ntimuze gutega ubwoko bobo ntibaraba ubwoko umuhutu n'umututsi n'ubutwa bahitanye nahongira nti ibintu byo mu Burundi n'ukuri abarundi batagiye hamwe kugira umwe yamye bivuga naho bigoye Mutama mikro yariheje gusubira kandi kwikupa niho najya nti abarundi biyumvire y'umutima naho ntituvuze ngo tuzogenda dufate inko dufate ibigwanisho bikenewe birafata kuko umuntu avuga ururimi akakugira ururimi nawe utagize urwo rurimi yumva ntimupfa mufudiye hamwe muri icyo gihe rero ngira nti n'ukuri biragoye ngaya amatora agiye kuba kujya gwasa bamukuye mwari mukandida naho ya mukandida yitwa yuko ngo ari bakomeye none gwasa bamukuriye mwiki hajya gwasa rero ntibashobora kudapfa bumvikanye naye maze kubivuga n'umunsi n'umwe kuko bagiye inama barumvikana bagwanira hamwe ariko mu nyuma bamaze gutsinda batamusha inyuma rero nicyo gituma ubugwasa batamubona jewe ngira nti rero aho tugeze tumaze imyaka ingahe twarahunze CNDD FDD imaze imyaka 20 murabona igihugu kigeze rero hatabaye abantu b'abagabo hatabaye abantu bashinga ntashye ngo baje hamwe bumvikane bafate nk'abantu 10-20 hama bagiye uwo mugwi
ugende uje mu makungu basigura babwira ibi n'ibi n'ibi mu bihugu bya Tanzania bijya bihugu by'u Rwanda bijya bihugu bya Bugande muri Nations Unies muri OIWA hanyuma muri za Nations Unies hose kuko Mikro yasubiye kwikata mwariko muvuga muti bagendeza Nations Unies hose bazunguruke. Kuko nibo tuzajya amasezerano bagiriye nuze Arusha nibo bafise original yado. None ko babigize hanyuma ntibabikurikirane ibintu bikagenda gutyo twebwe tugaturi ngaho naje ndiko ndikurira data wanje none ugwaruka rwose twabyaye rudopfe rugowe jewe nakuze mpiriwe nakuze kuri Mwambutsa jewe sinari bwagogwe amagorwa namwe atayo naho muri za 2022 habaye amagorwa mugabo ibindi byo by'ubu byaje byunyura kuko bose barahitanisha ego data bwa mbere bavuga ngo ni ubwoko ahandi ngo ni ubwoko none ubu naho ndavya bahunze kongo n'abahutu bahunze ari ndiri abatutsi bahunze ari ndiri none abahutu batunze ko abatwara abahutu none bapfikigada murumva rero bya bintu by'ubwoko ni ibintu by'inda gusa ubukunzi bw'inda nabongira ati rero abantu dukwiye kwiga tukaraba ingene igihugu cyogaruka kikaja mu nzira nka kumwe cyari gitwaye kuri Mwambutsa kumwe cyari gitwaye kuri Rwagasore kumwe cyari gitwaye kuri Ndizeye abo bose ndabavuga kuko nababonye jewe nabonye Mwambutsa nabonye Rwagasore nabonye Ndizeye nabonye Bagaza nabonye Mutama byari bisubiye kwikupa mwariko muvuga muti narabonye Micombero narabonye Bagaza abaperezida kuva ku mwami Mwambutsa gushika kuri umuperezida w'uno munsi neva abo bose nababonye ndariye byagenze nicyo gituma ngira nti twebwe n'ukuri ikimbabaza ugwaruka rwacu niko bikurambabaza kuko bose bariko barakura bagowe n'abajya bari mu Burundi nta n'umwe no munsi ujya ngo ni umwana ngo ni umujene ngo ahiriwe ngo aryoherwa aryoherwe hese nabongira nti rero iby'Uburundi twebwe Yesu yabyifatiye mu minwe hagira abantu nk'abashingantahe n'abagabo data wanje baja hamwe naho bacumi naho umuryango abantu baje hamwe bafise umuntu bakurikira wa undi yagira ati nabo tubako manifestation nibo kwitaba manifestation ntibera mu Burundi gusa no mu bindi bihugu yaba none muri 2016 2017 ko twagize bagize manifestation hanyuma bakaja hamwe ibintu byagiye gupfa kuva ejo bundi guhera mu 2018 na 2019 imbere ni kuki byakunda nabonye nti ibintu biracyagoye asigaye abashingantahe turyamaho. Ego murakoze cyane gose antoka nibaza ko abatwumva mwese murazi Mutama Pierre Claver Mbonimpa murazi ibikorwa vyiwe iyo ababwiye yuko muri ibi bintu two turababwira ahubwo we yari yabibonye kuva kera ca gihe yagira irya enquête kiriba Ondesi n'izindi zose murabizi yuko abadede bashatse kumurasa baramuhusha bamukorera ikibi ibi bintu two turababwira novuga ngo hariho expression ivuga iti ngo mubikoze ico mubishaka je no babwira nti mubikoze aho ubwenge bwanyu bubageza kuko mu Kirundi bavuga bati ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe twe turabahaye information turababwiye kuko tubitayeho ibiriko biraba d'ailleurs ntiturinda no kubibabwira mwariyumviye mwese ama audio toute la semaine je vous ai partagé ama discours d'ON amazimisa circula na hanyu de pouvoir tirer vos conclusions. Reka twakire Nelson agira ico adushikirije. Nelson karibu. Merci beaucoup Teddy barakoze n'abandi bavandimwe bose mbona ngaha ngewe ntabwo nzi Kirundi ariko ndahamya ko twumvikana mu byo muganira byose icyambere shima ni umwanya wo gushyira hamwe ngo abantu baganire ariko ikintu numva nshobora gusangira n'abavandimwe icyambere abantu bavuga ururimi rumwe bafite umuco umwe
ibyiza bashaka kugeraho nta cyakabaye kibabuza igihe cyose baba bafite vision cyangwa se icyo bagendereye. De deux, Afurika ntabwo ari ikirwa. Dushobora abanyafurika baramutse babishatse nubwo baba 10 gusa bashobora kwigira ku cyo Uburayi bwakoze cyangwa Amerika uyu munsi bakaba bafite ibyo bagezeho. Ndi gushaka kuvuga ngo nta filozofi n'imwe ishobora kugera kuri success igihe abantu barwanirira buri muntu mu mfuruka ye, mu nguni ye. Ici moi je ne parle pas par rapport y'intambara zisanzwe, ariko ku cyiza cyose abantu bashaka kugeraho igihe abantu babanje gusenya utuntu hutututsi, yego abantu bamwe babigize identité, ariko hari n'izindi identité zishobora kuba, ntabwo nshatse kuvuga ngo hagire uwo nambura icyo yiyumvamo, ariko kubw'ibyiza abantu batekereza, niba abantu bashaka kuzana umutekano iwabo cyangwa by'umwihariko no muri Afurika muri rusange, ntabwo bizigera bigerwaho igihe umuntu akibonamo umuhutu mu buhutu, undi akabona umututsi mu bututsi, ahubwo abantu bakabaye bareba ibidusenya twese, kuko mu by'ukuri uretse kubeshya c'est pas parce que hatwaye umuhutu cyangwa umututsi biratuma abo bose bitwa batyo muri groupe ye cyangwa groupuscule ye aribwo baratera imbere cyangwa igihugu kirajya imbere. Ahubwo utuntu duhora dusenya Afurika n'aya makarita abantu bahitamo kugurisha, umuntu akipozisiyona comme un hutu bien un tutsi, ariko mu by'ukuri ibintu ari gukora ari ibintu biciriritse bigufi cyane, et puis abakolon bakaba babonye occasion yo kugukoresha, kumuha imbaraga, ugasanga abantu barakora ibintu nyine bishobora kuzatuma Nelson we abona ibiryo avec peut-être famille ye ntoya, ariko finalement bene wabo bose nabo ils ne vont pas bénéficier de cela. Ainsi ndi gushaka kuvuga iki, mu myaka za 2012-13 nagendaga i Bujumbura, ariko ntabwo n'ubundi isura yo kuba abantu bari bimakaje ibintu wenda twita demokarasi, quelque kwisanta libre, ariko hakaba harimo ikintu cy'uko araboreba umuhutu nabi cyangwa umututsi nabi, ugasanga umuntu aracuruza ariko ntabwo umuntu ashobora gufata ikiyeri mu bar kuko uyu nguyu atari ibyo bita mwene wabo. Finalement uretse guserva les colons, ariko ngira ngo byari bikwiriye ngo abantu bamenye ko icyo bashaka kugeraho batakigeraho bakiri amazu, n'icyo bageraho banyuriye mu mazu ntabwo gishobora kuba cyiza, ntabwo cyatanga umusaruro mwiza. Nibyo bya bindi birangira nyine abantu bashatse kwigaranzura no guhimakana buri munsi. Conclusion, uyu munsi ntabwo wapfa kubona intambara hagati y'Abafaransa n'Abadage, kandi nabo bashaka babona ko ari Abahutu n'Abatutsi, nabo babishaka babibona, ariko c'est stupide. Uyu munsi par contre bo bakora coalition kuko Afurika ariyo bahahiramo bose muri rusange, bakayijyamo babyumvikana, bashaka bakazarwanira dans leur couloir quelque part, cyangwa se buri muntu agakora cette technique. Ego Nelson naguciriyemo kugira tubike umwanya w'abantu, kuko urabona hari abantu 500 bariko baratwumviriza. Yego ivyo uko aravuga nivyo, twese ngaha yaba abatumire banje Chimamanda, yaba Mutama Mbonimpa, yaba Teddy Mazina, yaba abantu bose bari ngaha vraiment abantu b'abanyamahoro. Ibyo byose uko uravuga nta gwango bafise, nta bintu byo gutatuta bafise. Kwebwe ingorane yacu nuko abadutwara nibo biyumvira, kandi we ntushobora kuvuga ngo jewe ngo rumva ngo ibintu by'amoko ntabyo nemera, we abyemera araza akagutema. Kandi malheureusement les lois de la physique font que ni aza afise umupanga akaduza ukuboko akagutema, nta kundi wowe ta croyance ntacishoboye kuri la loi de la physique. Vraiment Teddy, merci beaucoup. Ngenda nabibona abantu bari hano bo nta kibazo bafite, njya mbona intervention za Chimamanda n'abandi batandukanye, ariko icyo nshatse kuvuga nuko kugira ngo Afurika ibintu byihute birangire i Burundi cyangwa n'ahandi, ifoke imbaraga zo gushyira hamwe abantu bazishyira hamwe bagasenyera umugozi umwe mu kugambirira gusenya ikibi gishobora kumunga ahazaza uwo ari we wese mu gihugu cyari cyo cyose. Murakoze, ndabashimiye.
Ego murakoze gose umutumire wanje Chimamanda yarafise ijambo adushikiriza kuko umwanya wiwe uraharuye karibu cane gose bwana Chimamanda. Chimamanda ukaba ufise ama écouteurs na bluetooth ntituriko turakumva. Kagenda uri kuramwumva? Oya ntawe ndiko ndumva. Chimamanda kurako bluetooth. Sinzi ikibazo cyabaye, sinzi ko hano mwoba munyumva ubu. Turakumva. Yasha turakumva neza cyane. Ngana ikibazo cyabaye hano. So mumbabarire gato hari ibintu byari bifatiriye ariko nagomba hagira ikintu ushikiriza. Icyambere dufatiye ku bintu hano umumama araho yari yabajije ikintu cyashobora gukogwa. Nubundi mu majambo makeya ibintu tumazemo igihe ari amajambo yonyene n'amajambo yonyene basanga atanu turimo tugera. Icyambere ndakeka yuko karigenda yagisubije. Turagomba kujya hamwe nk'abarundi kuko abarundi guhera mbere twagiwemo ikintu cyitwa ubwoba. Tumaze kujyamwo ikintu cyitwa ubwoba, habihangana, habugutinya, habukujugumira, kugeza aho buri murundi wese muri we yumva ari ntabwo bindaba. Jewe muri jewe nkuko hano mwari kumubivuga, ntabwo muri mind zacu koko kandi no muri mind yanje tuvuga ngo tugwane ngo na CNDD FDD ngo ihave. Oya, byari ibintu bibiri niyumva muhano. Icyambere ni gutanga ibi biganiro nyine hano turiko turakora kugira ngo vyugurura abantu mu mitwe babone ibiriko birapangwa. Nimba ariho bamwe tuvuga duti n'abantu tubona bariko bategura ibintu bijyanye n'ivy'ubwicanyi, si kubera ngo kubanka cyangwa ngo kwanga igihugu cyangwa ngo kwanga Burundi. Twanka yuko abo bantu bashobora gukora ibara kuko iryo bara niryo rizogaruka rikefetinga abana bacu n'abazovuka mu myaka izokurikira. Nabo bazoca bagenda bihora. Niyo mpamvu dukwiye kubihagarika. Mu buryo bwo kubihagarika rero ni mu mvugo ukunyene kubumvisha ibintu. Hanyuma niyo bamara gutahura ibintu bakumva tugiye ku murongo umwe, bizokoroha yuko twubakira igihugu ku murongo. Murabe uyu munsi ibibazo Uburundi burimwo ntabwo ari bibazo dukuyemo ivyo byo kuvuga ngo imipanga, ntabwo ari bibazo cyane ngo biriko bikorerwa ngo ab'ubwoko bumwe, abatutsi canke abahutu. Ni bibazo biriko biba mu Burundi kandi ivyo bibazo vyefetinga abarundi bose. Ivyo bibazo bishira igihugu mu kaga, ivyo bibazo bikenesha Uburundi. Turakeneye umuperezida mu Burundi tubona yuko ibimurimwo ari kuduhuza, ibimurimwo ari kubaka igihugu, ibimurimwo ari kudushira hamwe. Ntabwo tugomba umuperezida wa wundi aza ngaho ari kuduteranya n'ibindi bihugu, ari kuduteranya n'u Rwanda ngo tuzoje hamwe ngo tugende dukureho ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo aba baraje kudutera ngo bazocanga aha natwe tugende tubatere ngo tugende tubice. Siwe muperezida ubu mu Burundi twebwe dukeneye. Ivyo dukeneye yuko bijya ku ruhande ahindure, adakeneye guhindura naho naveho, hanyuma ababishoboye babikore, duteze igihugu imbere. Mugere murabe icitwa ubutare n'ubw'igihugu. Mugabo tutaje kuri kino kintu cy'ubutare, iyo uriko werekana ikibazo kiri mu Burundi ngo tugikemure kugira ngo abarundi twese dutere imbere, hageraho twigeza nk'abandi. Uzamva batanguye kwitwaza ngo before ya 2005 ngo abatwaye ngo nibo bazanye kino kibazo. Tutisawa ubu naho ivyo birenze ngo turi mu bukene ngo kubera ngo abakoze ngo ibibazo ngo muri 2015 ngo nibo bateje ubukene. Ivyo bamara kubivamwo ubu naho perezida hagarara imbere y'abantu ngo abango nabasuma ngo babari imbere yanje ngo namabandi. Uwo mu perezida atagira imbaraga zuguhana abasuma mu gihugu, uwo mu perezida atagira imbaraga zo gupfungisha abiba ubutare bw'igihugu, uwo mu perezida atagira imbaraga zo gufata abantu bonona igihugu ngo banteye ubwoba ngo bandiriye ibiturire. Nta mu perezida barira ibiturire, nta mu perezida batera ubwoba, nta mu perezida agira imbere yabo kuma ngaho arajugumira. Ibinogo by'ibirombe bikurwamwo ubutare biruzuye, none ubwo butare bujahe buribwa kandi bwibwa n'abategetsi. Igihugu gifise abapolisi, igihugu gifise abasirikare. Iyo abantu bava hanze y'igihugu bavyiba, twege batangiriye tukabafata. Rero nimba abavuga ko bagejwe igihugu c'u Burundi aribo bantu bagisahura
aribo bantu bagikenesha, aribo bantu badushira mu bukene. Igihugu nta ndege zigira, ugiye kubabwira ivy'indege bakubwira ko baryoherwa no gutira. Amafaranga y'igihugu baguma batanga buri mwaka imiliyoni zirenga 350 ngo bariko bakora mu ndege ngo ziri muri garage. Iyo ndege yoba muri garage imyaka 11, iyo ndege ntibaho. Amabarabara yarabomaguritse, ngaho ibintu by'inyubako ntibakugirira namba. Ibintu batanguye korora ngo ni misiba, ngo ni sazi, ni mende, n'utuyabu, n'udukwavu. Ivyo sivyo igihugu cacu gikeneye. Mugende murabe abajejwe ngaho umutekano, nta kubasukura, nta kubaha agaciro. N'abantu baza bambaye uburyo bwose bagomba, nta kindi, nta mpinduka. Mugende murabe ibiturire biba mu gihugu c'u Burundi, na perezida arabizi. Urashobora gufungirwa ubusa kubera ibiturire. Ivyo byose byaramunaniye gukuraho. Amatara ntayo, aje rimwe abagiye. So mu majambo make, abarundi twese tugomba guhagararira hamwe muri rusangi. Si kuvuga ngo ndukugwanya abadede, no, ndukugwanya intwaro mbi. Twiteze imbere, tubikore mu rukundo, tunwarisha abarundi, dukorere hamwe. Abadashoboye bahave mu buryo bw'ineza, atari mu neza naho abarundi bazorakara ubwabo bavyikure ko kugahato. God bless you. Merci Chimamanda kwibutsa yuko abarundi atari abantu bazoguma bicaye ngaho baraba nkuko abandi barundi bakunda kubivuga ngo Burundi bugona buri maso. Kandi nivyo iyo ndege imaze 11 ans muri reparation, iyo pièce yarabuze kopo nyene gushika naho bobura nyene pièce y'iyo ndege imaze 11 ans ni hatari. Merci Chimamanda. Reka twakire Kivuyitire, je pense que yaraje kuvuga vya Rede Tabara, si je ne le juge pas, nibaza ko arico kimuzanye. Kivuyitire, shikiriza ijambo, ariko bon, sinzi tukumenyesheje ko twebwe tutarabo muri Rede Tabara kandi tutari muri MSD, ariko bandanye. Je ne suis pas ni partisan. Ahubwo nje kuvuga ijambo wavuze bijya by'abanyamurenge. C'est ça, nico kintu nje kuvuga, sinje kuvuga ibya Rede Tabara. Okay, karibu. Abanyamurenge na Rede Tabara. Wari kuvuga ubwicanyi Rede Tabara kore abanyamurenge, kuko bijya by'abanyamurenge c'est quoi? Il faut dire n'ubwicanyi badukore nibyo bijya. N'ubwicanyi tivzaheze. Titurabona ubutabera, inka zacu zanyazwe. Ntiziragaruka. Urumva, tibarava mu misozi y'iwacu, tibaravye iwacu. Donc kuvuga ko byaheze ngo kurtere c'est autre chose, c'est fond. Nibyo nashaka kuvuga. Donc okay, bon. Ibintu bihera je nawe dushobora kuba tudafise ama info amwe. Ariko none babigize je pense muri 2018 barabandanyije gushika no muri 2025 babibandanye. Bakubwire babigize 2018 jusque ko ba imbaraga tuzigize zikomeye zishobora kuba turabirukwana dusenya ibirindiro byabo tubigiza kure y'iwacu. Ntabwo ari urukundo kuvuga ngo ntibadutere, ntabwo ari urukundo. Ubu byifashe gute? Zifashe gute? Avec d'autres milices dufite tuhagaze neza, dufite imbaraga, uza wese turamurasa, utaza ubwo azabagize Imana. Ntabwo ari impuwe batugire ngo bihagaze neza. Igihagaze neza niki nuko twagize imbaraga, simpuwe kuvuga ngo ntibadutere, kuvuga ngo byaraheze. Est-ce que twabonye justice? Nugupfobya ni negation. Oya, aho natwe ariho justice tutararonka mu Burundi kandi tukaba tuziko. Donc je sinakubwiye ko bizaba byaheze, kuvuga ngo bijye by'abanyamurenge niko gupfobya ibyo badukoreye. Ningo gupfobya ibintu badukoreye. Il faut dire que n'ubwicanyi badukoreye n'abavandimwe bacu, n'ababyeyi bacu twabuze. Tubipfobya kubera ko ari by'abanyamurenge. Merci. Oya ntundenganye. Ego mvuze ibyo abanyamurenge bari bumvise neza yuko ari ibintu byo kwicana byari byabaye. Ariko namenyesha aussi yuko natwe nk'abarundi hari ubwicanyi bwinshi bwabaye, bwinshi cyane gose, ariko ntitwigera tujaniranya umunyamurenge wese n'abajya abanyamurenge bakorana na Dede. Ujya Shakanya Musaraba nijya ntuze yiwe akorera, ntitwigera twese tubajaniranya hamwe nkuko bakunze kutujaniranya. Mugabo ni byiza cyane ko mwateye imbere, ko mwidefanda, kandi vraiment ni byiza. Je ndashima ko hagize igihe murashobora kwigwanako kandi Imana ibahezagire. Ntabwo tukujaniranya vraiment. Tuvuga Rede Tabara kandi ce n'est pas tous les Burundais, ce sont n'abari Tabara bafite umuyobozi wabo. Ntabwo tuvuga tous les Burundais quand même.
le Burundi sonde n'abantu beza n'abavandimwe bacu tuvuga Red Tabara na chef wabo Sinduije ntago noza nkavuga Renaud cyangwa Teddy tuvuga Red Tabara n'abapartiza babo c'est ça merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Nuko mperutse mu ma space kera hagize umurundi wese avuga akihenda akaba ari umurundi yahunze. baho baca batwita ngo turi Red Tabara bla 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 bla. Ariko merci ni byiza ko abantu duhinduka tukareka kurengerana karimbi hama tukayaga nyene nk'abubahana kandi tugira ico dushitseko. Kandi ni byiza cyane gose je ndashima. Tabara no tuvuga ho gatuyamwe bamukoze. Nikagenda Chimamanda. Chimamanda ashaka kubabwira ibya Red Tabara. Ego Chimamanda karibu. Rega Chimamanda nakagenda na Teddy murabashitsi. Murashobora ku intervene anytime. Abantu baje kubumbiriza mwebwe. Okay. Murakoze. Red Tabara genda bifata ari Okay, Red Tabara genda bifata nkuko ari umutwe wapanzwe n'abatuyoboye i Burundi. Ndavuga impamvu. Nta mu revolutionnaire w'ukuri ashobora kugenda agakubita gerenade mu bantu agacegaruka kigamba ko ari we yabikoze. Ibyo nibiba. Hari inshuro nyinshi twabonye ngaho i Burundi hariho abantu bishwe abatewemwe amagerenade abandi bariko ngaho barinwera ugazobona baranditse ngo nitwebwe ngo Red Tabara twabikoze. None uwo muntu yo baje agatera gerenade ahantu abantu bariko baranwa bariko bararya agacagenda kavyigamba ngo arikaza gutabara abarundi. Ivyo birabaho. Ivyo nibibaho. Ivyo ni byabo ni propaganda abantu bashobora gupanga kugira ngo babone ugwitwazo bwo gukomeza bakora ikibi. Uzoza agomba gutabara abarundi so uzoza bamenamwe amagerenade yongera vyigamba. That is what tuvuga ngo nibo babipanze n'abadede. Thank you. Okay, ni cyumviro cha Chimamanda na jewe nivyo j'étais étonné igihe hitwa abantu bariko baragandara Red Tabara kuri Twitter ikacivuga ko yari yatatse. Naratumiye umupresident wa Red Tabara kugira aze tugira ikiganiro kugira ibibazo byose bikemuke. Yaravuze ko azoza ambwira ko azorungika porte parole kuko we nta mwanya afise. Ndacarindiriye inyishu. Donc nta kindi numva no kongereza ko kuri ijya question yuko bajya abantu bari mu kigandaro we yavuze ko atari bo babigize. Yavuze bo ko batatse novuga gute ahantu hari abasirikare n'abapolisi hanyuma ngo bo batashe ngo dede ikisigara irirara mu bantu. Donc je nivyambwiye ku telefone mugabo byiza twobatumira bo bakaza kuvyivugira ntibave vyitwa yuko mbaye umuvugizi. Teddy hari ikintu bagira mushikirize gatoyi jana nasavye yuko iyo sujet tuyevita ya Red pour deux raisons. Uyu muntu w'umunyamurenge amaze gufata ijambo aba bantu iyo bavuga badashidikanya ko bababaye kandi bababajwe n'uyu mugwi. Donc par respect pour les victimes, pour la communauté attaquée, ils ont ababaririye abantu babiciye n'ingene bakoranye n'ibihari kujya bagenda babivuga. Par respect tudafise amakuru ahagije je nibaza ko iyo débat twoyevita. Abantu begereye Red Tabara nibagira amaspese yabo ndasavye yuko abantu bafite ibibazo bagenda kubibabaza bakavyivugira. Ntihagire umuntu atwagiriza ko tuyidefanda cyangwa twayivuze. Encore une fois turimo umuntu imyaka imaze yazwi amakosa yakoze izo yaryozwa ukunyene yavuze ati ya pas encore justice. Donc il y a une communauté ivuga ati tufise ibyemezo yuko twabaye victime. Donc je nifuza yuko twebitiye iyo sujet sur yaturaba. Sujet yaturaba ni sujet y'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ya genocide iri mu karere yahereye muri 94 yamaze umuriyoni urenga w'abanyarwanda bakayimurira muri Congo. Uburundi bukayitabira bukagenda d'abord na leta ya Bujumbura n'imbonera kure zagiye gufasha kwica abanyamurenge. Yicwa ya nubuze ya kubona barashe na drone afande makanika nukwerekana ko ariho nyabwoko parce que au départ twirwaneho n'abantu bavuze bati c'est pour notre survie. C'est abantu bari bafite revendication politique zo kujya gufata Kinshasa. Nuno musi nabonye umengo hari amadrone yabatatse n'amasukoyi en tout cas habaye mu bombardement muri haut plateau. Donc
hariho volonté d'extermination ikorwa d'ailleurs paradoxalement na komanda wa 3e legion nimba 4e legion ari masunzu abirimo nawe ari umunyamurenge muga il y a une volonté d'extermination en fait d'une communauté il est a priori inoffensive en fait nubwo ubu par la force de l'histoire babaye obligé kuja muri alliance fleuve Congo bagacika bakagira jonction n'ingabo za M23 zashoboye gupasura zikabashikira kugira ngo ntibabamare inka ntibabahonye ubwoko parce que ari ubwoko bw'abatutsi niyo baba babembe niyo baba bahavu cyangwa bakaba abanyanga bari kubatabara n'ubu wihagize abandi bogira ikibazo nibaza ko M23 muri esprit révolutionnaire ifise batabara so kugira tugaruke ku kibazo cy'uburundi nico kibazo nyene ingabo zacu zikora iki ingabo zacu dukuyemo iyo mihari yindi yabanza bamema n'abarede n'abandi ababirimwo bazokwisigura bo nyene nivyo bakoze nivyo baryozwa dukora iki mu gihe iwacu tutagira isukari tutagira igitoro igihugu cazamvye abantu babaye mu gifaransa clochardisé un pays tugacika igihugu ca nyuma kw'isi kandi twarigeze kuba igihugu gisonerwa n'amakungu kandi perezida akavuga ko ajya imbata n'ihene n'ingurube uko ashaka so nico kibazo dufise bakongera ko kuri izo mbata n'ihene n'ubukwavu bakashirako ibipanga bakavuga ati irakarishe uzokuba ko tujya imbata n'ihene n'amabrushete je sais pas quoi tuzomutema kandi tuzomutema tuzogira genocide bakabidekriva ukuntu bizova muri kuva i Buganda ngo bikamanuka muri Kivu naho byabananiye en fait so tuje hamwe atabwoko burimo parce que uravye ibyo Mutamambonima ariko aravuga ati dede ndayikunda kuko yari maguye bose ati tari maguye ubwoko bumwe c'est vrai ko abatutsi bishwe entre 2015 na 2017 environ babica bavuga ngo hamagara Kagame aze kubatabara mugabo abahutu bakirewe nabo ni benshi cyane kandi harabaye de façon méthodique et industrielle gutora abantu bakabica hari imisi barobanura hariho komite y'abantu badesida bapfa n'abadapfa ivyo ni ibintu bizwi kandi biri documenté ico rero mvuga uno musi ya nouvelle menace no kuba en fait il concerne gusa Barundi parce que à partir du moment mu karere hari ikibazo c'ihonyabwoko kirafecta waba Rwanda waba yaba Est ya Congo n'ibindi bihugu urabona ko byaje kubyisukamwo wa Tanzania n'ubu barataha burya bajya basoda muri SADC ntibararonka umwanya kubera ibigwanisho bari bazanye byo guhonya abantu byari byinshi so ikintu gikuru no kwiranda konti ya dangerosité y'abantu turi kumwe nabo abantu bavuga ati tuzobica abantu bavuga ati tuzosuka abazarendo bose bari buvira tuzobasuka muri Gatumba tuzosuka aba FRDC bose muri Gatumba abarundi bazoza imbonera kuzisikayo CNRD iriyo turafise na FNL Rusesabagina yari yibereye mu kibiri maze y'imyaka kongera ko FDL abo bantu bazoseseka hajya muri plane ya Rusizi canke mu Gatumba canke muri Bujumbura turebera abantu bateze amazosi parce que nihagera kubica bazobica so lukuraba ukuntu tuzobivamo kanure abantu bareke guhora canke kugira ubwoba muri twebwe hari abashobora kuvuga hari abadashobora kuvuga canke bavugira mu gikari nkuko bavyita mugabo abantu bamenye yuko ibintu bya traumatisme twatewe na 2015 tugiza kuyivamo ntihagire umuntu azokwemera ko abantu bazokwinjira kujya babigize mu cibitoki kumutakura binjira bakaviyora umumama n'abana n'abagore ouvertement byarabaye kujya bazanye une partie ya FDL kazi Bujumbura baturiye amaradiyo barimo amatemonyage ariho ari ouvert y'abantu bafashwe muri Congo ubu badeklara ko bari muri Bujumbura igihe baturiye amaradiyo n'igihe bagere police manifestation so nagira rero en fait ibi biri interessa kugira abantu tugire échange d'information mugabo abantu ntibazovuge ngo ntavyo bari bazi sivuze ko je nta burenganzira bwo gutabara abantu mfise mugabo kugira lecture no kugira recoupement d'information no kuvuga tuti yaba société civile yaba abasirikare bakira abantu parce que abasirikare b'abarundi si kubera babarungitse muri Congo kuja gupfirayo aruko bose bate kandi abahutu n'abatutsi baba abanyapolitike bari Burundi n'abadede bashobora kubona yuko ibintu turimo bidashobora kubandanya
tudashobora kuba abanyuma ku isi. Uburundi ntibwigeze buba ubwa nyuma, dufise aba intellectuel, dufise ubu abaganga barahunga bakaja guca amahera ahandi, guca ingero nk'abarimyi, abigisha, aba intellectuel bose baragenda, amakarita y'amashuri yaramaze gutituka, ntidushobora kwemera kubandanya gutyo. Kandi twari dufise igihugu gifise potentialité zose zo kubaho neza comparativement atasoni dufise. N'u Rwanda rufise les mêmes moyens, la même hydrométrie, les mêmes capacités. Aho rugeze naho tugeze birateye isoni kureka igihugu cacu tukaba agatwenge canke agatwengo k'isi yose, abantu baza baturaba n'abazungu baza kudukingira ko bakatuzanira imisigazwa batubwira ati turabakunda, kandi bazi yuko abajournaliste bari condamné à perpétuité barenga 7, bazi yuko agateka ka muntu katabaho tutigwa